Hello guys, j'espère que vous allez très bien bakuzi ba Kazo TV. Reka ndabaramutse ndabaha ikaze nizere ko mumeze neza mwese aho muri. Nkunda kuvuga ntango igana ngo don't give up. Ushobora kubikora kora ibintu ukumva birakurambiye ukumva uragomba kubivamwo, ariko nkunda kuvuga nanone ngo iyo ubikoze ukabona bigiye kwanka naho biba bigiye gutangura tukabereza ngaho nyene kugira ngo ibintu bigende neza. Uno munsi rero mwamaze kumbona ngaha kuri micro za Kazo TV mukabona imbere ya kamera mwamuzi ko swati ndi kumwe na nundi muririmbyi swati ndi kumwe nundi mu invite asanzwe ariko aje kubabwira ibintu bishasha. Uno munsi rero uri special sana kubera ko mutumiye turi kumwe muramuzi muramumenyereye turakorana no muririmbyi no byose ubundi je nabuze naho ndamukrasa mugabo ndamwemera tu. Rero ntatebeje kandamuhe ikaze abaramutse. Dadam Kazo TV. ALVIN SMITH. Vite ni ça, j'espère que vous allez très bien. Ni ALVIN SMITH, sans monzi, mon artiste muri art nyene, mon comédien, mon acteur, mon directeur, mon journaliste, mon musicien. Ndakora ibintu byinshi cyane bitandukanye, voilà. Tunavuze nguri byose. Yes, je nkora byose, mon content creator. Ukora kabonetse. Yes, cyaje cyose gishobora kunyinjiza amafaranga. Yeah. Nakenda kubwira muramutse abakunzi barafite ko namenye ko unyakira birangoye ngenda kwakira man. Birabigoye cyane. Birangora ko kwakira. Karibu ALVIN SMITH. Merci beaucoup ndashimye cyane. Naco nawe nyene ndaza kuguha ukanye. Nawe urampa ndabizi ubundi urakwa wantayemo. Yes. Bon, ndabashimiye ndonge ndabaramusa abakunzi ba Kazo TV ndabizi ko mumenyereye muri Plus 257 Industry. Yes, ariko no munsi. Yaje mu indi sura. Ntumiye niyo mavuna ntafise nibi. Ubusazi atari ubusazi bwinshi. Umutumire ategezwa kuba tekereje ameze ngo. Yes. Ko bari ndico bamubwira. Yeah. Abakunzi bacu rero muramuzi ALVIN SMITH, murazi ibintu byinshi byagiye bimuvuga ko mu minsi heze, bamwe muravuga amajambo menshi. ALVIN SMITH byagenze gute? Mwarabonye abatumire abantu baje mu giteramo cyo kwa DJ Paula, harimo CHRISSEAZY, harimo na manager wiwe Monsieur GITI n'abandi bazananye. Haraba ibintu byinshi inkuru nyinshi baravuga ati bajya abantu ALVIN SMITH ku ma social media uve hose niyo ariko aravugwa. Rero no munsi naje kugira ngo turondere canke tumenye ko habuzwe byinshi ubundi hari ikiganiro cyangwa cyitwa ngo ukuri no kuhe. Rero ndavuga nti rero reka ndamutumire tuganire tuvugane mbega ibintu bariko barakuvuga ko nibiki byagenze gute kugira ngo we nyene ubwiwe atwihere inkuru yingene byagenze. Alors kandamwibarize ikibazo ca mbere ALVIN SMITH, kwanza ibintu byavuzwe warabibonye? Byinshi warabibonye? Yes, narabibonye nabonye ibinyamakuru byo mu Rwanda. Ndetse nizo ngaha mu Burundi. Ndabona n'abarundi ahubwo ikitangaza nuko abarundi basimbira ko bakavuga amakuru nabo nyene bakuye ahandi batanatoje batazi barasimbira ko ibyo njyarantangaje cyane ariko akanyota karamwisha. Yani ko urumva nari mu TikTok myisuza. Hari abantu basha bibaza ati ashashari muri bya bindi nyene n'ubunye biraca mu. No ya murabizi ko mandindi umwanya muremure narindi muhira mu buterere. Naringi kukemura ikibazo kiraho. Bon murabizi rero sasa nkuko reko ndabivuga ari abantu usanga batanga amakuru uko atari agatanga amakuru batazi. Rero biba ari cyiza yuko urondera umuntu vyega cyangwa umuntu biraba hama mukamubaza hama akabaho umuco. Yes, je narabonye ibinyamakuru byinshi byantuza byo mu Rwanda byarayipostinze. Nyotera mwishe banange. Ni byiza yuko uvuga uri kuranywa kandi kugira ngo umuho. Ikibazo nuko nando tampaye ariko ni bon. Ndaza kuguha ndaza kuguha kiwaho. Akiwanje ndagatora ndakabona hari. Yes, muravyumva rero rero niyo mpamvu navuze ati nabantu benshi cyane bibona abanyamakuru benshi bandondeye bo mu TV atandukanye ariko navuze ati deja baramaze kubivuga ubwo baramaze kubivuga mu twebwe twarindiye tuvuga ati ikatondere ALVIN SMITH atwihera ukuri. Ndavuga ati reka noneho ntango umucyo sinone navuze ati ko bamaze kwiha amanuze nyabashaka bobo
reka genda bihebe ntibikenewe yuko genda babwira ukuri uko kumeze ariko icyo ntashaka nuko abanyarwanda bibaza yuko turabana babi yuko twashatse kubafata nabi sivyo cyangwa abarundi bibaze yuko jiwe ndi umwana mubi kora yuko ibibazo byose byabereye mu nzu yanjye urataho bisigura yuko ibikungene ibintu byagenze ngira mvuga ibintu byagenze uko byagenze kuko ni jewe byaraba ibintu byose byabereye muri iyi nzu yanjye nyine mubona turimo ego ufite hari abantu batatahuye ko ufite hari abantu bavyumva ku matwi abandi bagatanga amakuru atariyo abandi hari n'abazingira ko no musufunzwe hari abantu bazi ko utari kuri the game muga par contre twagusanze mu nzu yawe ni byiza ko rero baje twavuye ujya munsi nyine twamaze nk'amasabiri ego ufite ni nshaka nyine ko ndakubwira kuko hariho n'inkuru nasomye mu gitondo bariko baravuga ngo ALVIN SMITH ngo arafunzwe oya haje nta mabeze nkeneye kuko nta beze ibibazo nk'ivyo ibihari cyangwa nta beze nk'ibibazo nk'ivyo ibikenewe jewe ntago ndi mu mabeze kubera yuko umuntu ashaka kuba hiti araba hiti mbwa ntabe hiti kubikunzira mbi ushobora kuba hiti kunzira nziza mbwa usi ngombwa yuko kuba hiti kunzira mbi cyangwa abandi bakasanga bariko baribaza ngo wari kurondera nyene ja wa mugani guhitinga cyangwa abandi bakibaza yuko nashase kubagira nabi bajya abanyarwanda bari baje ngaha ko ari jewe no wanapanze ufite hari ibibazo byinshi ko ari jewe no wanapanze diri kugira ngo bafungwe kugira ngo oya reka rero ndababwire uko byagenze sivyo Kazwa TV Urumva ALVIN SMITH ibintu biratandukanye ufite yagiye abantu babiha amakuru ukutariko ugasanga bagiye baravuga je nko mu gitondo ari hano nabonye mbona abantu bariko bandika ALVIN SMITH arafunzwe abandi bariko baravuga ALVIN SMITH ni beze yashatse kugira ngo indirimbo yiwe yagarutse hari n'abantu batatu muga twarabivuze mu kiganiro ariko par contre indirimbo yagarutse jo muga ivyo bintu byabaye kuva le hari abantu bibaza ko ndirimbo wafuse just kwari kugira ngo iyo ndirimbo yawe bateye copyright kwari kugira ngo bazi ko abantu bavuze indirimbo ziharawe kugenda kuri YouTube hari abantu batahara ko ikibazo wagize ariko batahuye ku mengo uri kushaka kugira iki nivyo wigize mu mayandi majambo bon en fait urumva abantu baravuga gutandukanye kandi umuntu wese afise droit yo kuvuga icyo ashaka kandi jewe ndu mustare urumva rero umuntu wese aca yandika ivyo ashaka kuri page ye kugira ngo abantu batire attention kugira ngo abantu bashobore ariko jeje je ndabitahura kubera yuko byose ça fait partie ya industry kandi umuntu uronse inkuru kayipostika muri page yawe nuko ushaka yuko abantu baza bagira ama commentaire bagira ama partage kugira ngo page yawe ishobore kuduga yes je narayibonye nkuko nariko ndabivuga narayibonye byose narayibonye na GITI yara postinze mugabo GITI mu gupostinga yarashimye Imana aravuga ati yataba Imana uwo mwari kuza kungemurira mu Burundi yes kandi urumva biratahurise kubera yuko yaratwara ikimo cyo mu myanya nuko tutigeze twinjira gasho kandi histoire ko yagenze rero ni uko GITI dusanzwe turabajama kandi GITI si yamera je ngaho iwanje sivyo na même last time giaza yashikenga ufite ari ikintu nabonye umuntu abantu batahurije ko bavuze ngo CHRISSEAZY ngo yarase hotel yashikiyemo bose bari bafite ama hotel bashikiyemo rero nico gituma batatahuye ingene uyu munsi bafatirwa ngaha kandi mu mwese bafite aho bashikiye bose bari bafite aho bashikiye ahubwo jewe GITI turabagenzi CHRISSEAZY nawe hari ibintu tuko twategura yego gukorana yes kandi ivyo ndabikesha Junior GITI nyene manager rero sasa n'umutima mu bigo bifitiye kubera turi inshuti naciye mvuga ati ko baraje bashikirari kandi urazi je GITI ari jendi mu bantu afise ino babagenzi na azino abwira ALVIN ndaje iki GITI gusa abanyarwanda benshi baje ko mwotera amanani bisanzwe babaza jewe kubera jewe wabazi ko nyene jewe ndakira neza abashisi ndabazimana umva bababizi rero sasa igihe baza barambwiye kuva bataraza yuko bazoza na staff yabo yego ariko none urumva nuzenya ijya Marta Hotel yari yarahaye promotion ya sponsor DJ Pole yego umva nimba ya sponsor DJ Pole ya hotel umva amashambre y'abantu bose bashikira abahari yego muratahura kuko naniko DJ Pole ko twari kumena hariya muri documentation yaraje igihe badufata arasigura aravuga jewe ndafise sponsor ya Marta Hotel kandi bafise sponsor usigaye ko fise
fise sponsor yo kuraza abantu bose mba nazanye muri rya hotel kura yuko barampaye sponsor yego kandi urumva na nivyo niko bintu byari bigenze ariko byari bimeze rero sasa igihe baza baraje juno nyene comme d'habitude arambwira abantu turi kuzi Burundi bartuye tuza kuzana indege mugabo staff ikiza n'umuduga ariko ndagusavye uze kubanyakirira sivyo uze kubanyakira kubera yuko bo bashobora gushika before ego bashika avant yes ugasanga giye umbaye ndabukipa uratahura ico kintu ndashumva yakwituye nk'umugenzi yes, kandi musanzwe musanga ibindi mu buzima busanzwe kandi we muntu muzinanye ego na wundi muntu yari kubwira nta bagenzi afise natari jewe yes ibyo birumvikana vraiment yes voilà turavuga yo man urabizi c'est la famille ntaribi amuhiya tuza gufashanya ko naje uyo nje mu Rwanda muramfasha murampindaro muragira iki murangaburira you know kuko GITI ndamaze no kuba ndi kuri airport ngiye mu Bugande ndasonza nta madorari nari mfise nari mfise amaframbu nari kuri airport yo mu Rwanda ndamubwira umva man ngiye ndashaka kurya kandi nta manyarwanda afite but ndashaka undihire muri mobile money icyo genda bikaba bari muri concert Musanze ni bari Musanze aravuga ati nta kibazo Alvin urabizi ko turi family tori cyujya hama ucuma code ya mobile money yabo ncinda kurihira icyo kintu si GITI gusa amaze kwinkorera na nyambo aramaze kwinkorera kubera yuko izo voka zikate man zikatagure uzishire mu isahani ushiremo na magi uzari n'uyo mukate tugira mukate wa saa 6 mutwihangarire kandi birarekuriwe ego abandi bacha bavuga yuko ngo twabuza amara yo gusuma ntaco bifatuko ariko turi muri regime murakoze kandi none wazi ikiri nyuma y'iryo voka voilà nuko hama okay reka tubandanye GITI ico giarandira tutafite normal umva twara by family bantu ko baravuga ko abantu bose bakurihiye nyambo GITI urumva ni ibintu nimba nyambo cyagiye the first time navyo byarambaye ko ndi nuze kuko jewe ndakunda gufata ziga ndege za make zigira iskari nk'ya masaha 5 mbashaka kwerekana icyo ndi sindababwiye ngo mfata ngo Alvin ngo class muri VIP kinga ngo ndakwemerera man ubundi wewe ubuzima bwawe n'ubuzima bwawe ntukeneye kwemeza wewe n'akazi kawe ukeneye nkeneye kwemeza ngo uruva ngo je ngo nagiye ngo muri class ya nuzenya ngo ya VIP wapi je fata class isaze be wazita gute class iza commerce cyangwa ufite rero ndagutera kuri kamwe ngaho ha ngishika ngane nko ndaraba film ijya film wa Kenya man uva niko ndabishira muri logique iyi film Alvin karakina ibi bintu ari karajya ubu buntu ahantu ari urabona yuko nta nakimwe ndiko ndafikinga mugabo kandi ndiko ndabirabira muri salo yiwe kandi ahantu heza ahantu umva ibintu byanje mu mutwe ndavuga igituma abantu benshi badatera imbere bashaka gufekinga ubuzima bwabo bashaka kwereka ko babayeho neza kandi babayeho nabi bwa bagashaka kuberesha mugabo vraiment respect bro nuko rero nabikubwira thank you so much yes nuko rero jewe indege nafashe yari class isanzwe nyene kandi ja handi jewe ifata cyafata nkankanuze nka Rwanda kugira ngo kica mu Rwanda imara amasaha ufite usanga izimbose rero sasa niyo ndege nkunda kwifatira rero urumva ushaka gusanga ngize iskari y'amasaha 5 rero amasaha 5 wicaye kuri airport n'amasaha menshi urasonza kandi umaze gusonza uca wikora ku bagenzi bawe bo mu Rwanda bwa bakurihire voilà byagenze bon rero sasa rero GITI acaragira arakubwira ati acarambira yuko baje abagenzi bawe staff yiwe yes okay icyo gihe naje nariko ndava ntuzenya imuyinga ego wari ufite igiteramo n'ibyo yes ego umusuvya ndiko ndaza ariko ntacabuze ariko ndabakira nacema ndabukipa cyabaragira hariya bahijeje baca baragenda hariya kuri hotel bose baragenda kuri hotel aho bashikiye kuri Marta hotel jewe ndashikayo jewe nsiseyo kuri abo staff yabo ntitwari tuzinanye but Juno twari tuzinanye GITI antuka uwo mwari muziranye yari GITI na Juno Mapito na CHRISSEAZY sasa nshise hariya candagira ndababwica turavugana ariko ya staff yo carambye ariko bashonje hari mu gihe ari nka 5 z'ijoro imbare bwa nkaje gufungura ncanja ahantu ndabayitaniza ahantu turagura mo Rolex ubwo ba GITI nabandi bari bagumye hariya je nganazanye n'abantu batatu abo bari bavuze ko bashonje niyo cyaturazanana ndabakisha kuri Crystal ko yari 5 z'ijoro saa 6 cyo kuri Crystal ncandagura ama Rolex za hajya ziba ziryoshe
yego hajya hanze nca ndavuga ati reka ndabatware mu rugo muhabone yes kandi bari bisanzwe uburonya abashisi kuko abashisi bashaka kubaza none utuye he ndababwiye okay turi hafi yo mu rugo sikure reka ndabazana ndabacisheho ya bicare then hama bagendi rero ndabacisha ngaha urazi ko mu nzu y'iwanjye byose biba bihari inzoga iki abashitsi urumva barizima icyo bashaka sasa rero yego karaheze walayi icyo gihe ndabazana urumva hari saa sita z'ijoro ndabazanye ngaha mu rugo ndababwira ahantu yo mu rugo urabazimana hari jewe bodyguard wa CHRISSEAZY n'umuntu w'umupromoter akomeye cyane akoresha Twitter ebana ikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda yes hamwe na n'umushoferi yabazanye yes ariko abandi bari bagumye hariya muratahura yes abandi bagumye ba CHRISSEAZY sister wa CHRISSEAZY Juno bose bari bagumye hariya Juno Junior GITI Junior GITI bose bari bagumye hariya uyu munsi ntibari ngaha sasa rero iryo joro twari kumwe n'abatatu bodyguard chauffeur hamwe n'uwo muntu umutwitter bari ngaha baca barabona inzoga bararyoherwa jewe icyo gihe umugore wanje yari karava Montreal yari karava Quebec asubira Ottawa rero acarahura n'akabazo mu nzira kandi uvu umugore wanje ahuye n'akabazo mu nzira ni jewe umugabo wiwe ategezwa kwitura ambira ko abone ikibazo kugira ngo ndamuremeshe nca kuri call tugiye kuri call turamara amasaha presque 3 turi kuri call kugira ndamube hafi muratahura abantu mubase mutahura iyo umugore afite ikibazo turabitahura iyo umugore afite ikibazo abashaka umuntu amuba hafi kugira ngo amuremeshe jewe nce ndamuha hafi umugore ndi kuri call ngaho hanze kuri corridor mbe ni corridor ni barco ni muri barza jewe ntitwakuriye muri ibi bintu mubabarire sinzi corridor sinzi ko ari barco sinzi ko ari iki mugabo naho hanze niyo winjiriramwo murakoze cyane we cyamara kuri mwana mu giti merci jewe mbanzi ko twakuriye mu dushambrete je najya mu gashambrete twarabitohoje tukabimenyesha sasa rero ncamba okipe bo bariko araryoherwa gushika saa 8 z'ijoro donc urumva nta programme kurara yari irimo twari kwa kuryoherwa tu twari kuryoherwa amace ndabasubiza kuri hotel yes tuza kuri hotel kuko ama passport yabo yose n'ibintu byabo byose byari biri yego ndiko ndavuga n'umugore ndabwiye amazeni saa 8 z'ijoro kandi sishobora kwasa umuduga ngo tugende ndafise ivyumba ni mujyame ngaha urumva ntibari bafise imigambi yo kurara urumva mwiro truvye amasaha yagi bamwe bari ngaha muri salo bariko bararyoherwa binwera nawe wibereye kuri call na madame uri kuramuremesha kuko baravye ko yagize ikibazo yes Samana ziragira cyababwiye ni mujyamire kandi cyandabereka ivyumba tutafi normal je nshima nijyame ngaha muri salo mu ntebe ko jewe mfise abashisi je ncara kwica nijyame ngaha ku ntebe nta kibazo ubundi ivyo birakuraba je ndabivuze n'abatabizi babimenye jewe naraye ngaha mu ntebe yes mugabo nca ndavuga ati abashisi reka bajyaye mu vyumba je reka nirayire ngaha muri salo yego hama mugace ndamubwira Junior GITI baraye ngaha ariko ejo mu gitondo nzovyuka ntekesha kugira ngo muze mu rugo dufungurire hamwe ego bose urumva na ba CHRISSEAZY ba Juno ba Junior GITI DJ bara DJ abo bari kumwe bose staff yiwe yose basi yari DJ babiri oya staff yiwe abandi bari ngaha baraye niko ndakubwira nti staff iri complete hari hasigaye Junior GITI na CHRISSEAZY no mu DJ wabo mu DJ abadije babiri umukungu n'umukobwa n'undi muntu abakamera bari batanu urumva washaka ko staff yose zangaha kubera abandi bari barayingana nashinde babwiye ati muze kuza ndaza gutekesha mu gitondo muke muza ko twese tube turi ngaha kugira ngo dufungure before ko tuja muri check sound yes uratahura ndavyumva cyane okay mu gitondo cyamvyuka nja muri sona njuse muri sona babandi bari ngaha sivyo igihe babandi bari ngaha babiri kuko nachobace tutelefona umukozi aje kugura umuceri kugira bateke bagiti ndabazanye baze baca bafungura uratahura ndavyumva igihe bagiye kugura umuceri babandi babiri bari ngaha baca babwira umukozi katugerekeze natubwe turaraba donde bose contempla igisagara yes rero kuya kuntu basohose kuya yino tubana n'abaministre n'abashefu benshi ego aho urenganye hose urahangana umusoda arabasoda sivyo ego rero kandi barafise ingene abantu bino umengo bose barazinanye kubera yuko ni quartier ntoya cyane gasike buri yeah rero abasoda baca barababona
abasoda bacungera ngaha kwa ntuzenya kwa ministre baca barabona ko ari abantu atarabona kandi hari mu gitondo yego isigura ko biboneka ko baraye ngaha baraye muri iyi quartier igihe babona ari bariko baravuga ibinyarwanda baca babahagarika kandi bumva barafise droit yo kubahagarika kugira ngo bamenye yuko n'aba étranger yes nituzi ivyabazanye nituzi aho bari nituzi ivyabazanye nituzi igituma baciye hajya ni hafi yo kwa ministre urumva kandi ministre acungewe urumva biratawuritse ko ahagarika kugira babaza byari byumvikana kuko nakazi kabo ya birumvikana ari mu kazi kiwe yego birumvikana ndabitahura sa rero baca bahagarika babaza muri bande muzani ivyangombwa kutumva yuko mutara barundi kandi biratawuritse ivyangombwa vyabo mubibuke yuko bari babisize biri muri Marta Hotel ngaha baraye ata gahunda bafise bitani kandi najewe sinigeze menyesha yuko naraja abantu kure yuko nta gahunda tutari dufise yo kuryama ngaho ubwo habaye mu ijoro cyane babwira baryame ariko sinari namenyesheje kuba dutwara yuko ufise abashitsi biratahurize kandi était censé kubamenyesha j'étais censé kumenyesha iyo araje umuntu uramenyesha yuko ufise abashitsi urabitahura yes sasa rero bica biraba baca barabafata bavuga ati mwebwe rero kuba mudafise ivyangombwa mukaba mwaraye no muri no quartier dutegerezwa kubabaza ibibazo bitandukanye muri uwo mwanya chef de serire bacamubwira mu deux numero zuwara uwo mwarayiko ko umukozi acamubwira ati nabakisi ba ALVIN SMITH niyo baraye cyavuga okay turamuzi ko ari umustar but gute horaza abantu utamenyesheje yes mu deux numero tu mu telefone iyo telefone nari ndi kumwe na GITI ndiko ndabakura hariya ndabazana kugira ngo dushobore gufungura yes urumva yari umva mwe mwari mwiteze kuryoherwa ahubwo muri hamwe mwese nawe ntiwamenye ivyabaye yes ngo babagenzi bawe ngo haje ngaha abantu bariko batubaza ngo abantu baraje ngaha ndavuga mugabo nibisanzwe none je ko ntari umusuma none se niho batahuye ngo yaha ntibabitahuye ndavuga okay ndiko ndaza tuko turazana abandi umva ba GITI nabantu uzeye n'aba CHRISSEAZY bose ariko CHRISSEAZY we ntiyarimo CHRISSEAZY yasigaye muri hotel sivyo mureke kuzama uravuga amajambo mutazi CHRISSEAZY yasigaye muri hotel kubera hari ibintu niho nyene dushaka kubwira abantu kuri kugira ngo bamenye ukuri apana kubera CHRISSEAZY hari ibintu yari karakora acara sigara ari aratubwira ati mwebwe murasa kuzanira ibiryo je bari cyo ndiko ndakora cyatubazana n'aba DJ babiri n'ujya mu kamera na GITI ngaha urumva ko twariko turaza bajya abandi babagize babafashe hajya sivyo ndavyumva and then aho umukozi yaciye agenda gusa ko babandi basigaye yaciye agenda kugira mugabo bagume bahagaze ni babafashe ngo babambike minote ya babafashe barababwira ati mume nga ALVIN ati twereke ibibaranga kandi bibaranga baravuga ati ntavyo dufise urumva biri kuri hotel barabwira none muri hotel hehe mwaraye tware kwa ALVIN bati vyangomba biri kuri hotel urumva gaho bitahurise ofete niho hantu kandi bacayibaza ngo abateroriste ko nta kuntu gufata umunyamahanga abantu twadufise cyangombwa babigoye sasa rero baca baragumana hajya jewe nje ndababwira yo ndabasigurira ruva ndabasiguriye aho nabagiti bose twari kumwe muduga cyo turazino bagiye baje mu baca barinjira mu nzu bisanzwe ko bagenda cyenda basigurira barambwira chef de série na nyumba 10 bari hayi cyarambwira gute waraza abantu ndababwira ibana kabisa nagize amakosa ariko najewe si jewe nca ndabasigurira uko ibintu byagenze kugira ngo bajye abantu bararenga kandi urumva amakosa yarahari kuko hari abantu baca kuvuga inzego ikiniki mbwa urumva wewe amakosa wari uyafise narenda afise kandi ababwira ati ego ndafise amakosa kubera ko sinigeze menyesha urumva ikindi naco sinigeze menyesha kwa premier sinigeze menyesha yuko fise abashise ariko najewe sinenda bizi kubaza kuraranga kubera yuko vyashise surprise nashengira ikibazo ntizari muri programme yuko barara abantu bavyumve cyari muri programme yuko tuciringa amadeni bagataha ndabatwaye muri mugabo wiro turuva nawe uri mu kibazo sho uri kura madame kuba hafi uri kura console c'est pas uko utavuze ikibazo cahabaye wari kuri mu hafi wavuze ko mu hafi nabariko bararyoherwa hamwe turuvya amasaha yagiye kandi warurushe birumvikana nabo nyene bari barusha ndababwira ibana mu babarire kabisa bacavuga none ko badafise ivyangombwa nababwira ivyangombwa vyabo aho bari abapolisi ni documentation ntihari bwaze bwiye badutware hariya yego bari abapolisi bonga kwa ministre kandi numva biratahurise wowe ucungereye umuntu ukabona abantu batababaye inkoni utegezwa kubabaza ibiki bimeze gute c'est clair ko niko kazi kabo yego kandi numva nabanyumba 10 n'abashe de série niko kazi kabo ofite nikumva z'umutekano nababwira ati yego jewe sinigeze ndabimenyesha ariko mumbabarire ntibizosubira kuba yego uratahura kumbe rero muri bajya hari abari bamonetse kumaga documentation kumva z'amatohoza kuyabaze batohoze
bon bica birahera bajya polisi bose baragenda tuca turingira mu nzu turajya turakomeza nyine turyoherwa yego urumva ko byari byaheze ariko bari bamaze kuiforma documentation yego bavyinformye kuko imvo z'umutekano tujuru ki continue urumva bajya bari ba polisi nabasiguriye ariko documentation yayitse iza mugabo yaje nko mu isaha zibiri twamaze kuvyibagira turiko turaryoherwa turiko turafungura kuko nicyo cyari cyabazanye ngaha twese urumva cyane documentation kiratugwamo ndabona kira danger voilà documentation rero tuguyemo umuvaza amatohoza biratahurise bacha tubaza nyine ngaha ko batubwiye ngo maraje abantu mutamenyesheje ndabwiki icyambere cyoco saba bose barayenga abarayenga aba nabo ndabazanye ubunyene sivyo nabonye numva habaye kwikwegera yego bawe kutamenya ubwenge si none mwari gufatwa yes urumva aba baje urumva ibintu nivyo sivyo nabazanye mugabo barayenga ntaba okay muzanye ivyangombwa bagiti bari bayifise mugabo ari abandi batari bayifise byari bisigaye hariya kwera deja abo baje babifise kuko bariko baratembera oya kandi no mu Rwanda uri umunyarwanda niba gufata ngo urumva ivyangombwa urumva ubigendana ushobora no kureka mu telefone baba bafise byose mu telefone urumva birumvikana vraiment nanivyo bagiti basiguye bavuga ati twebwe iwacu ivyangombwa nitubigendana but tuba dufise mu telefone bagiye baca babwira ati twebwe ngase ko bimeze ngaho urabigendana baravuga okay daskara rero biri hariya kuri hoteli twashaka kuja kubitora kugira tubibereke yego cavuga oya ntibikunda yuko mugira abafite ivyangombwa ngaha mubizana ujya mu bodyguard yarafite passport ayibaha jewe ndabaha umukozi wanje arabakanga muntu hama baca barafata bajya bandi bagiti barabatwara n'umudugo wabo wa documentation gushika kuri Marta Hotel kugira ngo batore ivyangombwa batorere n'ivyangombwa aba bantu bari ngaha yes baca barabizana barasaka no mu nzu yanje yuko atayayura mutwe bihari cyanke ibiyovya bwenge barabura sivyo barasaka no mudugo wanje barabura turababwira twebwe turabaririmbyi n'abajournaliste n'abamanagere nta muntu w'umubanda ari ngaha nta muntu anyibiyovya bwenge ari ngaha baravuga okay yego nivyo mugabo twebwe gusaka nakazi kacu yes ndavuga nta kibazo murashobora gusaka nta kibazo bon après barasaka bahejeje baca barabatwara bajya babatwaye barabagarukana baca baravuga noneho sasa ko bamaze kuduha ibyangombwa mwese muri imiduga tugende muri documentation kugira tugira amatohoza tubaze na hariya mwaciye ku mupaka yuko babazi yuko babagongeye ndababwiye baca basigwa ati bavuga uyu ALVIN SMITH yatuzanye ni DJ Paulin yadutumyeko tata telefone DJ Paulin kugira aze sivyo na DJ Paulin acaraza tushe tuhurira hariya okay baca barakora amatohoza yabo baratelefona hariya amazina ya naya murabona ngaho ko baciye ngaho yego baraba passport zabo bagongesheje binjiye ryari okay barabibona byose baratelefona ku kibuga cy'indege barabibona yes basanga byose ni sawa baca baravuga ati reka rero Paul acarashika acaravuga ngira batumiye jewe narabarihiye donc jewe mfise sponsor hariya sponsor ya Marta Hotel yes ngiyi bose bari bashikiye hariya je ndasigwa ndababwira uko byagenze na jewe kugira barare ngaha baravuga ati ariko urazi ko wagize amakosa kuraza abantu utavuze ndabwiye ego nagize amakosa kandi nivyo ego amakosa yarahari kandi urayemera bishirenga baca tubijya imikati iraje urumva amakosa yarahari cya vrai yes turagira baca barakontrola byose DJ Paulin barasigura arabereka afishe baragenda hariya kuraba yuko nya concert ariyo baragenda barabibona DJ Paulin tous dindire ngene vyateguwe byose urumva DJ Paulin rero baca baratohoza birahera twamaze amasabi turi hariya kuvuza amatohoza kandi nta no yigeze yingira agasho gusa baradushize muri documentation murabitahura birumvikana kuvuza amatohoza kandi barafise droit ko mutafunzwe ntibafunzwe kandi ntitwinjiye agasho mwumve ko bari mu mvu z'amatohoza pa bimwe bantu bibaza ntitwinjiye agasho baritahure neza ntitwize twinjira agasho baradufashe baratwicarika ahantu bavuga ati nimwicare ngaha amadutohoza ibyacu duhegeje dusanze muri mategeko muce mugende yes baratohoza baragira iki dusanga nta kibazo na kimwe baca baratureka nuko vyagenze yes
donc nta kintu kibi cyabaye, nta muntu numwe, nta munyarwanda ko histoire yagenze. Murakoze cyane, ntihagire umuntu numwe azobabesha ngo barafashwe nabi, ngo barakubiswe, baragize iki. Byose byabaye mu mvuza amatoza, kandi ba Junior bo bafashite ngaha ntibigeze barara ngaha. Ariko kwa twese twari ngaha mu nzu baci badutwara kwera bose bari abanyarwanda. Sivyo baci. Hari abantu bazi ngo ba CHRISSEAZY ngo barafunzwe. Bon, you guys, je nshaka kubabwira ikintu kimwe. Ikintu kimwe Alvin nshaka kubabwira. No, ni kimwe nshaka kubwira abantu kugira ngo bamenye iyo muri kwandika amakuru. C'est vrai. Ola hano bagwa bidoga ngo Irene yagize ibi nibi. Mugabo agaciro umuntu arakiha wenyene. Alvin Smith nimbe akakora cyane kugira ngo akakora muri journalisme, agakora muri music, agakora mu muziki, agakora muri comedy, agakora muri film, no kugira ngo atere imbere, no kugira ngo ejo tutaja gusega kanaka. Ivyo bintu birumvikana. Rero nakwiye ko twandika amakuru, turakora amakuru ahumuriza igihugu, akongera agahumuriza Alvin Smith. Kuko ubunye hari abantu baba bahangayitse, Alvin Smith baba mu telefone, ibintu vyabaye ibi biko biravugwa n'ivyo. Wowe wavyanditse nta kuru na rimwe ufise. Ok, voilà, c'était ça. Murakoze cyane, nanifise muri buzingi ngiranje gukora. Yes. Murakoze cyane, ntihagire umuntu numwe babesha. Histoire yose ukuri kose uko kwagenze nuko nta munyarwanda yafashe nabi. Yari kumvuza amatohoza kandi biratahurika nkuko natwebwe abantu tugiye mu Rwanda kwa tutaraba mu ico gihugu bataza kutubwira ko amatohoza barabiko atakintu kibi cyatuzanye. Umunsi mwiza bro. Murakoze cyane kuba mashuku dukurikirana. Merci beaucoup. Iyi video muze kwipartaza no kubandi n'abanyarwanda bose muri rusange muze murabe mumenye ukuri kose uko kwagenze. Yes, ciao ciao. À bientôt. Kazwa TV, we want the world, the solution of all trees.